rwavuye aho rwari rwaraye mu ntara ya Cankuzo rwaceruja kumurikira ibikorwa vy'iterambere ku kibuga c'umupira w'amaguru ngaho kuri stade ya Cankuzo. Abene gihugu eka ndetse n'indongozi uhereye kuri buramatari n'abari mushira hamwe intwara rumuri bakaba bakoze ibikorwa byo kwegereza amabuye n'amatafari ariko haduzwa impome z'ico kibuga. Bakaba kandi bakoze n'igikorwa cyo kuduza impome. Abo bene gihugu eka n'indongozi zo muri iyo ntara hamwe n'abatowe n'abene gihugu baciye bashorera ugo rumuri rw'amahoro barushikana ku rubibi intara ya Cankuzo ihana n'intara ya Ruyigi kuruzi bita Kuru. Aho naho indongozi muri iyo ntara abatowe n'abene gihugu bace barushorera barutwara nabo nyene kurushigikiza ibikorwa vy'iterambere rusangi ku kibuga c'umupira w'amaguru aho bita Ruriza. Naho nyene kwari kuduza impome kuri ico kibuga ca kijambere. Buramatari w'intara ya Ruyigi yashimiye by'umwihariko abagize ishiramwe ntwara rumuri eka ndetse n'umukuru w'igihugu yabarungitse kugira ngo bafashe mu iterambere bongere bamurikire ibikorwa vy'iterambere n'ugo rumuri rw'amahoro. Towe n'abene gihugu nabo nyene muri iyo ntara bashimye ico gikorwa bakavuga ko rwashitse muri iyo ntara ndetse n'imvura rimaze imisi yataze iciraboneka. Inyuma y'ivyo bikorwa rusangi rero abagize intwara rumuri baherekejwe n'abavuka ntara ba Ruyigi bakaba baciye baherekeza ugo rumuri rw'amahoro rugana mu ntara ya Rutana. Aho naho nyene bagweretse abene gihugu rukaba mbere ari hugwaraye kugira ngo ruzomurikira ibikorwa vy'iterambere kuri uyu wa gatatu.